Ishirahamwe Harvest Initiatives ryuguruye icese umwaka wa yubile w'imyaka 25 rimaze ritanguye mu kigo njanabutumwa kiri Karubabi imuramvya kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2025. Pastor Onesphore Manirakiza umwe mu batanguje Harvest Initiatives avuga ko iciyumviro cyo gutanguza ico gikorwa civuga butumwa cahuye n'intambamyi nyinshi ariko ko Imana yabahaye ukwizera bakabandanya gushika uno munsi. Ndiko ndibuka ingena twatanguye mu mwaka wa 2000 turi muri kaminuza umugwi wacu nkuko yawuvuze Dr. Victor tugatangura gusenga twiyumvira ikanguro mu ishengero twiyumvira nivuga butumwa mu buryo bwagutse. Abagenzi bacu baraduteye intege ngo tubireke, baratubwira ko ibyo bintu tugira tuvuge tukore bitumvikana kandi ataho bizoshika. Byaragaragara yuko utafise ukwizera yo biheba, ariko twari dufite ishaka kandi twarumva twemeza mu mutima yacu ko twemereye Imana hari ibintu yokora bigashikira abantu. Turayizigira rero dushira ko turakora. Umuyobozi w'abimbuzi ba Kristo mu Burundi Ndagijimana Donatien arashimira Imana ko yabazigamye muri iyo myaka 25 iheze. Arongera akavuga ko umuryango w'abimbuzi wakuze aho wahaye akazi abakozi barenga 100 n'abakorera bushake 200 hamwe nabo bashikirije ubutumwa bwiza barenga 800. Muri abo abarenga 400 barakiriye umwami n'umukiza baja mu masengero atandukanye. Cyambere no vuga ni cyuko umuryango w'imbuzi ba Kristo warakuze hamukuze mu bisanzwe by'iterambere ry'igihugu warahaye akazi abantu batari bake. Turafise abakozi barenga 100, turafise abakorera bushaka barenga 200. Abo bose ubuzima bwabo bwarahindutse. Hamwe nabo twarashikiriye amashengero turakorana igikorwa cy'ubutumwa bwiza, twarashikirije ubutumwa bwiza abantu barenga 800. Muri abo abarenga 800 barakiriye Yesu umwami n'umukiza baje mu mashengero atandukanye. Twarajanye ubutumwa bwiza mu bibano byasigaye inyuma cyane cyane mu bibano by'abatwa n'abandi ba mikoro make. Imiryango 636 niyo twakoranye mu ntara 4 mu makomini 9 hamwe. Rero nivyo ubuzima bwabo bwarahindutse. Abantu batizera Imana barizera Imana, abativuza bagendera mu bigirwamana barabiheba baraja kwivuza kwa muganga. Abantu bari batamunzwe n'umwuga umwe wo kubumba barigishwa baramenya gukoresha yabo maboko, barahindura inyifato canke barahindura ivyiyumviro, barakura amaboko mu mpuzu barakora nk'abandi. Impande y'ivyo rero twarashoboye kandi kubaka ishuri ryitwa Karubabi Harvest School imuramvya hamwe n'ivuriro aho nyene muramvya ahari kigo njana butumwa. Bamwe mu bashikiriwe n'ubutumwa bwiza bahindutse bakongera bagafashwa kwisununura mu buzima baradushingira intahe uko ubuzima bwabo bwahindutse. Ico yamfashije jewe nuko yanyigishije hama ndakura ndamenya ico bita ivuga butumwa ku rugero rwo hejuru kugira aho bangira umwarimu. Ndava mu bwarimu ndaja mu budiyakoni, mva mu budiyakoni baransengera kuba umupasitori. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu mwasi warampaye inyigisho mu buryo bwo kwiteza imbere na cyane cyane mu kumenya mu gukora ibyanje, haba mu kurima, haba mu korora, haba no mu kudandaza. Ndashika ku iterambere rihagije. Iterambere rero nashitse ko ubu rikomeye. Ubu nuko kugira ubu narashoboye kwigisha abana banje kugeraho mfise umwana kugera ubu arangiza kaminuza uno mwaka. Ico ni cyambere. Icya kabiri narashoboye kugura parcelle nk'abandi bose ndayubaka iraja ku rugero rwiza ku buryo ndiko nitegura gutaha heza igihe no isozera muga kandi urumva narayubatse. Aho mwaso iziye ikintu ndayishingira ko intahe barangisha ijambo ry'Imana kandi bansanga muhira baranyigisha turi kumwe n'umudamu wanje gushikaho tumaze kumenya ko Yesu Kristo ari umukiza n'ubugingo turabatirizwa mu mazi menshi. Gushika uno munsi dusengera mu ishengero Shama Temple
ndashingira intahe abimbuzi ba Kristo baramfatiye neza, umuryango uri ngaha ni abana biga ngaha n'abana 8 kwanje, babafashe neza cyane gose kandi barabavuza, baraduhaye imeza abana bigira ko muhira, baraduhaye intebe abana bicara ko ariko bariga muhira, barampaye n'inzu abana ntibavigwa. Ico nico nshingira intahe abimbuzi ba Kristo. Inyuma yo kumenyana na Mwaso, intahe ndayishinga kuko ubu unye kurya bidashitse ngo ntega amaboko canke ngo nje guca ingero, navyo nibihesha icubahiro inyigisho baduhaye, kandi nkashobora kurya ukwezi kose ntagiye gusuma canke indwi zibiri, mfise ikivi c'ibijumbu, nkaba mfise ibiro 5 vy'ibiharage ntarinze kugura canke ntasavye, canke bitavuye muri burya buryo bwo kubumba no kujisha. Ivyo byose ndabishimira Imana. Ubu nzi umugambi ushobora kumbesha. Kera twari mu buryo bw'uko twari dutunzwe n'inkono canke kujisha, ivyo nivyo byari bitunze ubu bwoko bwacu bw'abatwa. Kuri ico ubu unye umutwe arashobora kurya atabumbye canke atajishe, byaciye mu buryo bwo kurima cyo kimwe n'abandi barundi, nkuko nawe yamaze kwitahura ko ari umurundi mw'iyi ntara yacu ya Muramvya n'imitumba yacu ya Muramvya. Ivyo birori kakaba kabaye akaryo ko gushikiriza imyamyabushobozi abungere 58 bize inyigisho zo gushikiriza ubutumwa bwiza abantu bibagiwe. Umuryango w'abimbuzi ukaba usaba Imana ko mu myaka 25 iri imbere yobashoboza gushikana ubutumwa bwiza aho butarashika ndetse no mu bindi bihugu. Mu myaka 25 iri imbere turasaba Imana ngo izodushoboze kugira ngo ibikorwa turiko turakora byaguke dushikaho tutarashika, dushikira abo tutarashikira. Ubu turacari mu ijana butumwa ryo hagati mu gihugu cyo no kwita mu gifaransa mission locale, ariko kandi turasenga Imana kuko yamye n'indoto yacu yuko twojana n'ubutumwa bwiza ndetse no mu bindi bihugu.